abana b'Imana koko bayemera bayizera kandi bagamburuka ingingo zayo. Imana yaratweretse ibimenyetso vyinshi vyerekana ko turi kumwe, ariko ngoma numva imyidodombo ari myinshi. Mbega n'ubwa mbere dukenye, mbega akarenganyo kaho hambere na kubu birangana. Ego nivyo ngo amabi yitwa mabi, ariko rabaho wavuye iyabikoze ntaho yagiye n'ibindi izobikora. Ibi ndabibwira cyane cyane mwebwe ndongozi, kuko abene gihugu baraba inyifato yanyu. Iryo jambo nararyumvise, ndafata igitabo c'Imana turagendana, nico gituma ivyo ndabigisha vyose muzosanga ndabikura mu gitabo c'ijambo ry'Imana, kuko nasanze atanyishu nimwe y'ikibazo kiri munsi y'izuba kitagira inyishu muri iryo jambo ry'Imana. Ubwo bukene muvuga umuti musanga mu ijambo ry'Imana, genda murisome. Muvuze ngo muri mu macakubiri, umuti uri mu ijambo ry'Imana, genda musome. Muvuze muti umutima ntimugira umutima wo gukunda igihugu, genda musome mu ijambo ry'Imana, niho muza kubibona. Erega bavukanyi, iyi nzira turimwo si twebwe twayigenye. Imana irazi iyo tuja n'ingene tuzohashika. Ingorane muri iyi si ntizizobura, kuko shetani nayo ntakitagira kugira ngo iduce inkokora. Ariko Imana itubwira iti, komera kandi ube intwari, ntaco uzoba, nzoba ndi kumwe nawe. Nihagera kwihangana, urigana Yozefu yihanganiye bene wabo bamugurishije. Nivyagusaba kurinda, urigana Dawudi yarinze agatsinda Goliyati. Nihagera uburuhe, uribuka Eliya yaruhiye mu bugaragwa, Imana ikamwibuka. Jewe n'iryo jambo ry'Imana rindemesha mw'irangurwa ry'ubutumwa Imana yampaye, iciye kuri mwebwe abarundi. Ndaremye kandi kuko Imana yacu yamana ntagitwiyereka, tugeze muri nankana. Jewe nama ndemye kandi ndizeye yuko ibibazo dufise vyose Imana izobitwishura, kuko turi kumwe. Radio Television RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.